Joar, Mogadisho, Sergoro, Beldewen, Luke. Aha uhavuze umusereke w'Uburundi aca yitora vyoroshe. Kuva mu 2007 ingabo za FDNB ziri mu gihugu ca Somalia kugarukana amahoro n'umutekano mu turere twahungabanye. Kuri uyu wa gatandatu itariki 13 Kigarama 2025 icegera c'umukuru w'ingabo z'Uburundi Lieutenant General Jean Paul Habimana yaragendeye ingabo z'Uburundi ziri muri ico gihugu ca Somalia maze abonana n'umuserukizi adasanzwe w'ubumwe bwa Afrika muri ico gihugu Ambassadeur El Hadj Ibrahima Diène. Uyu mutegetsi yarakengurutse bidasanzwe ubutwari bw'ingabo z'Uburundi muri ico gihugu yongera ashima uko zikora nk'abanyamwuga. Nubwo yakengurutse ariko ingabo z'Uburundi ziri mu kiringo cazo ca nyuma aho amezi atandatu zongewe ari ku musozo. Byangenze gute ngo Uburundi bwemewe kuva kera ko budasanzwe muri Somalia kugisange ku muryango wo gusohoka? Hoho hari amahirwe ko buzokongerwa ikindi kiringo inyuma y'imyaka 18 bumaze? Tubirabire hamwe. Kuva muri 2007 ingabo z'Uburundi zarinjiye muri Somalia kuri mission ya Union Africaine yo kugarukana amahoro mu turere tumwe tw'ico gihugu twiganzuwe n'abihevyi ba El Shabab. Mu myaka zimazeyo izo ngabo z'Uburundi zizezwa amabanga atandukanye arimwo kurwanya ibyihebe mu bibanzo bitandukanye bimwe bya politiki. Aha muca mwibuka operation ingabo z'Uburundi zakoze mu gukingira inyubako y'ubushikiranganje bwo kwivuna abazi bwa Somalia mu 2012, kurwanya ibyihebe mu bibanzo biberamwe amatora muri ico gihugu, gufasha abanyagihugu b'abasivile kuronka ibifungurwa n'ivyankenerwa byo mu buzima busanzwe eka n'ibindi. Mu 2023 hatanguye igikorwa cyo kwitegurira kuva muri ico gihugu ku ngabo z'Uburundi. Ni nyuma yaho zaheruka kwinjira mu citwa ATMIS zivuye muri AMISOM. Ubu izo ngabo gushika uyu munsi ziri mu citwa AUSOM, African Union Support and Stabilization Mission in Somalia. Iyi yatanguje umwaka nyene wa 2025. Muri Kigarama 2024 Uburundi na Somalia byarananiranye ko byumvikana inyuma y'imyaka 17 Uburundi bwari bumaze buri mu butumwa. Byari bitegekanije ko guhera muri nzero uyu mwaka wa 2025 atangabo y'Uburundi nimwe yoba ikibarizwa mu butumwa muri Somalia. Mugwete umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Somalia yari yarungikiye mugenzi we w'Uburundi kuwa 26 Kigarama 2024 yavuga ko yakiriye ingingo yuko Uburundi butazorungika ingabo muri ico gihugu mu butumwa bwa AUSOM. Ibihugu bigize AUSOM ni Djibouti, Misiri, Ethiopia, Kenya na Uganda. Uburundi kumwe na Uganda byabaye ibihugu bibiri byamaze imyaka itari mike arivyo bitanga ingabo muri AMISOM, aho bwanatangiye ibimazi bikomeye harimo nk'igitero cyo kuwa 3 Rusama 2022 cyahitanye abasirikare 10, 5 baburirwa irengero, 25 nabo barakomereka. Ariko naho byasa n'ivyarangiye ico gihe Somalia inanirana no kumvikana no Burundi, abasirikare mu Burundi bahavuye bongerwa ikiringo muri Mukakaro uyu mwaka. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryongeye amezi atandatu ingabo z'Uburundi ziri muri Somalia. Iyo cemezo cafashwe inyuma y'inama y'umutekano n'amahoro ya Union Africaine. Kongerwa ico kiringo ku Burundi byatumwe n'ibibazo vy'ubushobozi n'imyiteguro ku bihugu byari gusubirira Uburundi, na cyane cyane igihugu ca Misiri cyari gufata ibirindiro byahora bifiswe n'abasirikare b'Abarundi. Uburundi ntibwumvikanye na Somalia ku gitigiri c'abasoda boshigwa mu nteko nshasha z'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro muri ico gihugu AUSOM. General de Brigade Gaspard Baratuza avugira igisigare cyo Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kwa 16 kwezi kwa mbere 2025 yamenyesha ko abasirikare b'u Burundi bagiye gushigwa muri ubwo butumwa bushasha aribwo AUSOM batoja munsi ya batayo zibiri na unité zibiri zo mu ndege, mu gihe igihugu ca Somalia casaba ko boja munsi yabo. Uburundi bwabona ko kurungika izo ngabo muri ico gihugu ari zike mu gihe umwansi we akomeye ko bari ukuzishora ku ruvu.